Nshuti banywanyi bacu mwiriwe neza. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Abarundi barenga 240 bahungutse bava i Lusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo tubibutsa mwaranabonye ko niyo mwari mwahungiye mutasanze byerade, nicyo gituma ndabahamagariye kuja hamwe mwese n'abandi n'igihugu musanze ku mitumba yanyu mu bikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Burundi Gervais Ndirakobuca niwe wakiriye aba bahungutse bacumbikiwe mu nkambi y'agateganyo ya Gihanga mu ntara ya Bubanza mu burengerazuba bw'amajyaruguru y'u Burundi. Mu Rwanda umurenge wa Rwezamenyo mu murwa mukuru Kigali wataburuye imibiri y'abantu bitaramenyekana igihe biciwe. Abakuru b'ibihugu bya Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batashye iteme rishya ku mupaka wabo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na mugenzi we w'Uburusiya barangije ibiganiro bagiranye i Geneve mu Busuwisi. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ikaze muri kumwe na Thomas Kamiringi. Nkuko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi mu makuru ya hirya no hino ku isi, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin barangije ibiganiro bagiranye uyu munsi i Geneve mu Busuwisi. Ibiganiro byari byitezweho byinshi. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Fidele Niyongabo. Iyo nkuru itangazwa n'ibiro vya Perezida Biden Maison Blanche. Ivyo biganiro byarangiye n'ingoga cyane kurusha uko byari vyitezwe. Abo bategetsi babiri batangaje ko bari biteze imbere yuko bahura kugirana ibiganiro mu kiringo kiri hagati y'amasaha 4 n'amasaha 5, yamara bamaranye ikiringo kiri munsi y'amasaha 3. Ibiganiro hagati y'abo bategetsi babiri bibaye mu gihe bamenyesha ko imigenderanire hagati y'ibihugu vyabo yifashe nabi cyane. Perezida Biden yavuze ko ari ibiganiro hagati y'ibihugu bibiri by'ibihangange, akaba yamenyesheje ko kubonana amaso mu yandi biruta cyane kuvugana bari kure na kure. Ku bw'itororokanizo ry'amakuru yo muri Amerika Associated Press, abo bategetsi babiri baramukanije imbere ko bagirana ibiganiro. Perezida Biden niwe yatanzwe ukuboko ubwa mbere imbere y'uko ibiganiro bitangura hagati yabo igihe baseruka bari hamwe na Perezida w'Ubusuwisi Guy Parmelin yabakiye mu gihugu ciwe mu biganiro hagati yabo. Ibiganiro hagati yabo bategetsi babiri byari byerekeye ibibazo bitandukanye byabaye hakoreshejwe abahindura mu ndimi. Inyuma y'uko ibiganiro birangiye, Perezida Putin yahaye ikiganiro abamenyesha makuru ari wenyene, mu gihe Perezida Biden nawe nyene yabigendeje nk'uko. Fidel urakoze. Noneho tujye muri Zimbabwe yarekuye by'agateganyo umunyamakuru ukorera ikinyamakuru New York Times cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Jeffrey Moyo. Urukiko rukuru rwo mu mujyi wa kabiri mu bunini mu gihugu Bulawayo rwamwemereye gutanga ingwate mbere yo kurekurwa. Eugene Mukankusi yaduteguriye inkuru. Polisi yataye muri yombi Moyo w'imyaka 37 y'amavuko mu kwezi gushize kwa gatanu imushinja gufasha abanyamakuru b'ibinyamakuru byo muri Amerika babiri kwinjira muri Zimbabwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Moyo yarekuwe uyu munsi kwa gatatu nyuma y'umunsi umwe urukiko rumwemereye gutanga ingwate. Avoka uharanira uburenganzira bwa muntu Doug Coulthard umwunganira mu mategeko yavuze ko Moyo yagombaga kuba yararekuwe umunsi umwe mbere yaho, ariko ko abategetsi muri gereza basanze hari ikibazo mu mpapuro zimwemerera kurekurwa. Yabyumvikanishije mu ijwi rirakaye ko yunganira yagombye kurenzaho umunsi umwe afunze. Abategetsi muri gereza ntibahise baboneka ngo bagire icyo bavuga ku rubanza rwa Moyo watawe muri yombi ku itariki 26 y'ukwezi gushize kwa gatanu hamwe n'umuyobozi muri komisiyo y'itangazamakuru ya Zimbabwe Thabange Manhika. Yashinjwe gutanga ibyangombwa by'ibihimbano ku banyamakuru bakorera muri Afurika y'Epfo b'ikinyamakuru Times binjiye muri Zimbabwe mu kwezi gushize batahukanwa ku ngufu. Abadiplomate bo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi n'imiryango mpuzamahanga iharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru yumvikanishije impungenge ko iryo hagarikwa. Urukiko rw'ibanze rwangiye abagabo babiri gutanga ingwate ruvuga ko bashobora gukururira igihugu ibibazo by'umutekano muke kubera ko bafashije abanyamakuru b'Abanyamerika kugirana ibiganiro n'Abanyazimbabwe badafite uruhushya rwa guverinoma ya Zimbabwe ihakana ibirego by'uko yirengagiza ubwisanzure bw'itangazamakuru.
nta tariki y'urubanza yari yatangwa kuri Manhika na Moyo. Abo bagabo bombi bashobora kuzahanishwa igihano kigera ku myaka 10 y'igifungo icyaha cyamutse kibahana. Eugenie, reka tugarure Fidele Niyongabo noneho tujyane mu Bufaransa aho Minisitiri w'Intebe Jean Castex yatangaje ko kwambara agapfukamunwa n'amazuru hanze y'amazu n'inyubako bizavaho ejo kuwa kane. Ku bw'itororokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa Agence France Presse, iyo ngingo ifashwe mu gihe ibitigiri by'abandura umugera wa COVID-19 byagabanutse mu gihugu hamwe n'ibitigiri by'abaronswe incandago bitera byiyongera. Umushikiranganji wa mbere w'Ubufaransa Jean Castex avuga ko couvre-feu ifatiye kuri COVID-19 isaha 5 zo mwijoro yari yashizweho izovanwaho ku itariki 20 y'uku kwezi kwa gatandatu, imisi 10 imbere y'igihe cyari cyategekanijwe mu ntango. Amenyesha ko ibintu biriko bimera neza mu buryo bwihuta kurusha uko bari bavyiteze. Izo ngingo zari zashizweho ku itariki 30 y'ukwezi kw'icumi mu mwaka wa 2020 zari zitangiye gutera zigwanywa bikomeye n'abanyagihugu muri iki gihe c'ubushuhe. Ku bw'ibiro vy'itangazamakuru byo mu Bufaransa AFP, ingingo yo gukuraho umukwabo wo mwijoro couvre-feu izovanwaho umunsi umwe imbere y'isabukuru y'umuziki yamiba uko umwaka utasha mu Bufaransa, ku munsi uba ari muremure kurusha iyindi y'umwaka. Yamara abantu bazosabwa kwambara udufukamunwa bari hanze mu gihe bazoba bariko bakoresha uburyo bwo gutwara abantu mu bibuga no mu bindi bibanza bikoraniyemwo abantu benshi cyane. Tukivuga kuri COVID, Eugenie Mukankusi noneho uratubwira ko sosiyete Johnson & Johnson izoherereza Afrika y'Epfo inkingo miliyoni 2 mbere y'impera z'uku kwezi kwa gatandatu zo gusimbura izononekaye. Ibyo Perezida Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yaraye abivugiye kuri televiziyo y'igihugu, aho yemeje ko izo nkingo zizasimburwa bitewe n'uko ibyagombaga kwifashishwa mu gukora inkingo by'amasosiyete azikora Amerika Aspen Pharmacare na Johnson & Johnson byangiritse. Ayo masosiyete yajugunye miliyoni 2 z'inkingo nyuma y'uko zononekariye mu ruganda ruzikora mu mujyi wa Baltimore muri leta ya Maryland inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byagize ingaruka ku gihugu cya Afrika y'Epfo cyari gifite ibibazo byo kubona inkingo mu mugambi wacyo w'ikingira. Perezida Ramaphosa yanatangaje ko igihugu ubu kibasiwe n'inkundura ya gatatu y'ubwandu bwa virusi ya corona kigiye gukaza ingamba zaguma mu rugo kubera ubwandu bwiyongereye. Ibyo birimo ingamba zijyanye n'ubucuruzi bw'inzoga zisembuye n'amabwiriza akaze yerekeye ibiterane. Ramaphosa yavuze ko ubwo ikibazo cyo kubona inkingo cyakemutse, igihugu cyagereranyaga ubushobozi bwo gukingira abantu byibura 150 ku munsi, kinateganya kongera uwo mubare ukagera ku 250 bishobotse mu bihe bya vuba. Yongeyeho ko kubwe yahitamo gukingira abantu 300 ku munsi kandi ko bazagerageza kugera kuri uwo mubare. Tujye noneho muri Ethiopia, abaturage bazatora mu cyumweru gitaha inteko ishinga amategeko y'igihugu cyose ari nayo ivamo Minisitiri w'Intebe. Nk'uko Fidele Niyongabo bitubwira muri iyi nkuru, Minisitiri w'Intebe ucyuye igihe Abiy Ahmed yemeza ko amatora azaba mu mahoro. Nguko bitangazwa n'itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters, ivyo umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia yabitangaje mu gikorwa ciwe ca nyuma cyo kuyamamaza yakoze uno munsi kuwa gatatu. Uzoba bubaye ubwa mbere Abiy Ahmed afise imyaka 44 muri iki gihe arondera amajwi y'abanyagihugu mu matora yo ku itariki 21 y'ukwezi kwa gatandatu. Mu butumwa yashikirije muri indwi ku rubuga Twitter, Abiy Ahmed yavuze ko amatora yo ku itariki 21 y'ukwezi kwa gatandatu azoba arakigoro ka mbere k'amatora arangwa n'ubwigenge kandi atagira utunenge. Itororokanizo ry'amakuru ry'Ubwongereza Reuters, umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed yabwiye abariko baramwumviriza ko bazokwereka amakungu bitandukanye n'ivyo yibaza kuri ico gihugu muri iki gihe. Ibirenga 5 cy'ibice by'igihugu bizotora kubera ibibazo byo kuhashikana ibikoresho by'amatora hamwe n'uruhagarara rurangwa canke bivuye ku ngwano iri kibera mu ntara ya Tigre iri mu buraruko bw'igihugu. Abantu bari bafise ikizere igihe Abiy Ahmed yaba mushikiranganje wa mbere, yari afise ubutumwa bwo kunywanisha abanya Ethiopia no gutunganya gushasha inzego z'igihugu. Hari inyuma y'imyerekano yo kwiyamiriza leta yatumye uwo yasubiriye atanga imihoho. Mu mezi make yakurikiye inyuma yuko ashitse ku butegetsi mu mwaka wa 2018 yararekuye abari bapfunzwe kumvo za politike barenga 40,000. Yarakuyeho ingingo zose ziziriza imigambwe gukora, yarateye umukono ku masezerano y'amahoro n'igihugu ca Eritrea, yongera aratsindira agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel. Yamara nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe agateka ka muntu Amnesty International ritangaza, amabohero yarasubiye kuzura abanyororo inyuma yuko abamenyesha makuru bose bari bapfunzwe barekuwe
leta ya Abiy Ahmed yataye mu mvuto abamenyesha makuru barenga 200 mu mwaka uheze. Barakoze bagenzi bacu Eugene Mukankusi na Fidele Niyongabo batugejejeho amakuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mushobora kutwumvira no ku rubuga rwacu wa@radioyacu.voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari mu kanya gato cyane. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Akarere ka Nyarugenge mu murwa mukuru i Kigali, umurenge wa Rwezamenyo wataburiye imibiri y'abantu bitaramenyekana neza igihe biciwe. Mugenzi wacu Eric Bagira ubusa yakurikiranye uko icyo gikorwa cyagenze. Turi mu marembo ya sitasiyo ya polisi ya Nyarugenge ifite icyicaro mu murenge wa Rwezamenyo, ni naho ishami ry'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rikorera muri Nyarugenge, n'ahahana imbibe n'umurenge wa Nyamirambo munsi ya Club Rafiki. Aha abagabo bagera muri 6 bifashishije amapiki n'ibitiyo barataburura imibiri y'abantu bikekwa ko bishwe mu 1994. Ahatabururwa iyo mibiri ni imbere y'akabari bitwaga Union Bar. Ubutegetsi bwahazengurukije amahema hatandukanye n'umuhanda wa kaburimbo winjira muri quartier. Aha hari hasanzwe harubakishijwe na sima n'amapave, kandi abazaga mu kabari bahaparikaga imodoka zabo. Madamu Marie Rose Nirere, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwezamenyo, yadutangarije ko amakuru y'uko hahiciwe abantu bayakuye mu manama bagirana n'abaturage. Amakuru twayamenye mu nteko z'ubumwe n'ubwiyunge z'abaturage, twagiye dukora mu midugudu itandukanye, bagenda baturangira rero ahantu bakeka ko hari imibiri y'abantu bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi 1994. Barababwiye impamvu wenda batahise bayatanga bakayatanga nyuma y'imyaka 27. Impamvu ntabwo bayitubwiye, ariko kubera ko ari igikorwa gikomeza n'ubundi abantu kubaza no kuba baranga ahantu, ntabwo igikorwa kirahagarara. Ijwi rya Amerika ntiryabashije kubona bavugwa ko aribo batanze amakuru y'uko aho mu marembo ya sitasiyo ya polisi ya Rwezamenyo hiciwe abantu. Iyo tubabona twari kubabaza impamvu barindirije imyaka 27 ikihirika. Madamu Anita umupfasoni ari mu bahigwaga muri jenoside. No muri jenoside abantu bazamukaga Kabuguru babazamuraga bajya kubica, wajyaga kumva aho wari urukumva ngo babatsinze kuri Union Bar, kuri Union Bar, kuri Union Bar, kuri Union Bar. Natwe tukava tuti twabuze umuntu watubwira ko bavuga ko kuri Union Bar hari icyobo. Twanabiburanye no muri Gacaca, turabiburana ariko tukabura ibirengero ry'abo bantu, ariko mu by'ukuri nawe nk'umuntu ukibaza ngo abo bantu nta Nyabarongo iri hano bahise babanagamo, kibaza ahantu bagiye bikagucanga. Ubuyobozi bw'umurenge wa Rwezamenyo bugasaba abaturage gukomeza gutanga amakuru ku byo bazi byabaye mu 1994. Kore umuntu yatanze amakuru na nyiraho ashobora kuba atarahari, wenda ataranabimenye, atarabigizemo uruhare, icyo gihe rero ntiyabihanirwa. Ahubwo kwa amakuru yaratanzwe ni byiza, turanashishikariza n'abandi gutanga amakuru kubera ko buriya bifasha cyane cyane uwacitse ku icumu. Madamu umupfasoni w'imyaka 45 y'amavuko avuga ko yitabiriye kenshi inkiko Gacaca, kandi ko mu nkiko Gacaca hagiye hatungwa gatoki ahubatse sitasiyo ya polisi inakora mu rwego rw'ubugenzacyaha ko naho hashobora kuba haricirwaga abantu. Amakuru tumaze kumva benshi bavuga ko hano muri burigade nyirizina harimo abantu, kandi ko kurebye uwinjiraga muri burigade hano ntiyasohokaga, habaga harimo amasasu y'urufaya, ariko kibaza ngo abo bantu ko badasohoka imirambo ngo bayisohore. Amakuru twagiye twumva no muri Gacaca iyo mirambo yajyaga, ariko si umwe bivuze, si 2 si 3. Njya nkunda kubwira abantu ngo naho duhagaza birashoboka ko hari abantu. Mu gihe twateguraga iyi nkuru, ubuyobozi bwa Rwezamenyo ntibwari bwakabashije kumenya umubare w'abantu biciwe mu marembo ya sitasiyo ya polisi Nyarugenge. Mu jisho ry'umunyamakuru birasa n'ibigoye kubona ibice by'umubiri uko byakabaye, kuko bigaragara ko byagiye byangirika mu buryo bukomeye kubera igihe kinini gishize. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali. Eric urakoze.
Imiryango 46 igizwe n'abantu 246 b'abarundi bari impunzi mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batahutse uyu munsi. Bakiriwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu cyabo Gervais Ndirakobuca ari kumwe n'abahagarariye HCR, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi. Iyi nkuru turayigezwaho na Desire Hatungimana, mugenzi wacu ukorera i Kigali mu Rwanda. Abarundi bahungutse bose bariruhutsa kubona bashoboye gushika mu gihugu c'amavukiro Impore. Bamenyesheje Radio y'Amerika ko uwo munsi batazowibagira. Ndanezerewe kwanza no kubona nshitse mu gihugu cyacu c'amavukiro. Muri Kongo twari tubayeho nabi cyane, kuko tunovuga ngo ni neza, ariko ikinye naco noshimira Imana ko bari neza kubera umuryango wanjye cyane amahoro. Tumvita kamo k'umukuru w'igihugu cyacu atubwira ko twohunguka, nanjye byaciye binezera ncabonerwaho no gutaha n'umuryango wanjye. Kubona ntikinzira gusa frontiere y'u Burundi, umva nezerewe cyane, ndaryohewe n'umenga ibindi akayaga n'ubushuhe bwo mu Burundi iwacu, kuko muri Kongo hayimbeho wamenga ni ruguru. Rero kuba site mu Burundi Bujumbura umva umenga ni bitratari. Ndashima kuba leta y'u Burundi yacu yiyumviriye ko badushatse iwacu, ndarabyiyumviye. Ndumva bamwe mu bahungutse batanguye kuza bambariye ati umutekano ni wose. Umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca mu ijambo ry'ikaze yahaye abahungutse yabasabye ko baca basubira vuba ku kazi batibagiye no kubungabunga umutekano wo soko giterambere. Bashinga naye bapfasoni namwe gwaruka twakiri no munsi. Umwanya mumaze mu buhungiro waratumye ibikorwa byanyu byo kwiteza imbere bisubira inyuma. Mwarahahombeye kandi n'igihugu cyacu cyari gikeneye intererano yanyu mu bikorwa by'iterambere. Musanzwe muzi ko iyo umutekano udakwiye n'iterambere ridashoboka. Sibyo tubibutsa, mwaranabonye ko niyo mwari mwahungiye mutasanze byerade. Nico gituma ndabahamagariye kuja hamwe mwese n'abandi n'igihugu musanze ku mitumba yanyu mu bikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano waho muzoshikira. N'umufasoni Brigitte Bukanga icegera cyuhagarariye ishiramwe mpuzamakungu rijejwe impunzi ya CR mu Burundi yunganiye umushikiranganje mu gusaba bahungutse kutarira amaboko kuko batazobandanya bafashwa. Ico yabemereye nuko bazobafata mu mugongo mu migambi yabo. Muragarutse iwanyu kandi muzosanga ibintu byagiye biratera imbere. Natwe nkashe tuzobandanya dukorana na leta y'u Burundi kugira tubafashe gusubira mu zanyu. Turi n'umunezero ntangere yo kubakira iwanyu. Ibibazo ntibibuze, ariko turi kumwe tuzobitorera umuti. Kuri abo bana nabo ari nabo benshi kuri mwebwe mubandikisha mu mashuri babandanirize aho bari bagejeje mu makambi. Ku bagabo n'abagore nabo tubasavye kurondera ico mwokora kugira mwiteze imbere mu butunzi. Natwe nkashe nabo dusanga dukorana bari ngaha tuzobafata mu mugongo mu byo muzoba murimo. Muri icyo kigo cy'ifata kibanza ca Gihanga bahungutse bazabamara iminsi 3 itarenga imbere yuko basubira iyo baje baturuka imbere guhunga. Nestor Hamenyimana, umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, amenyesha ko kuva mu mwaka wa 2017 abarundi bamaze guhunguka barenga gato 120. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Desire urakoze. Itariki ya 16 y'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka ni umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umunyafrika. Uyu munsi ugeze nanone abana bo mu muhanda bakiri benshi mu mujyi wa Bujumbura mu Burundi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ukorera i Kigali mu Rwanda. Kuzino byabaye kubavyeyi papere yanywa inzoga kacashikira tuka abo muhira kirukana umuvyeyi akatwirukana twese gatangura kurara hanze. Niyo nanjye naciye mfata ingingo yo kumanukira. Uyu mwana aturashikana imyaka 15 y'amavuko nta handi afise uburaro n'uburamuko atari mu mabarabara y'igisagara ca Bujumbura. N'ubuzima amazemwo imyaka irenga 3. Si wo wenyene kuko ibiharuro bitangwa namwe mu mashira y'amakingira agateka k'abana nka OPD na Sojepai i Bujumbura vyerekana ko abana bo mwibarabara barenga 5,000. Abo babeshejweho no gusabiriza ubuhita, gukora ubuzi buto buto nko kwikorera imizigo canke kuja muri quartier Buterere mu
buraruko bwa Bujumbura ahaseswe imicafu kurondera ico barya. Ico bikoze bamwe muri bo bemereye Ijwi rya Amerika ko hamwe baronse ubafasha bo kwiteza imbere. Ndacyari muto no kwiga kandi ngaha nk'abagenzi banje bafise impano nyinshi babura ukuntu boziserura. Icyo yofasha cyane nuko yovura mw'ibarabara akantu nk'utundandaci inzara daraza nk'ibitumbura cyangwa ikaranga n'adandaci. Kweri ndazi gukora ibintu byo gushaka amano mutaye kweri je naguma nakoze kweri. Kugira ngo leta igwanye ico kibazo yaratanguje umugambi mu mwaka uheze wo gukura abana mw'ibarabara bagasubizwa iwabo, abandi nabo bagashigwa mu bigo vy'irerero bakigishwa imyuga. Amatohoza yakozwe n'ishirahamwe Sojepaye rikingira agateka k'abana yerekana ko abana barenga 3,000 bari bakuwe mw'ibarabara mu bisagara bitandukanye vy'igihugu bamaze kuyagarukamwo. David Nenganza, umuyobozi ajeje gukurikirana no gukingira agateka k'abana muri Sojepaye, yabwiye bagenzi bacu Bujumbura ko ari cerekana ko haba hatowe umuti utari wo. Kumbure inyishu tuba twatoye kuri abo bana siyo. Hariho abana bo mw'ibarabara abo twita les enfants de la rue, ubuzima bwabo ku murango ku mutaga no mw'ijoro ari mw'ibarabara. N'abana babaho mugabo bataha mu mitumba iwabo. Abo rero baraza ari uko baje gusegeshwa n'abandi cyangwa bo nyene baje gusega cyangwa barumviswe n'abavyeyi. Urumva rero ko byinshi biri. Rero iyo turiko turatora umuti kenshi na kenshi tugomba gutora umuti ukivunga. Yagiye mw'ibarabara kuko se akubita nyina twotora umuti yuwe. Yagiye mw'ibarabara kubera bamunyaze utwiwe bimwe bita spoliation des biens. Yagiye mw'ibarabara kubera ari imfuvyi ya se na nyina. Uyamaze imyaka irenga 10 akurikirana agateka k'abana aratanga iciyumviro c'umuti urama. Bisaba ko inzego zose zikorana, aho mu bisagara naho bokora, aho mu misozi nabo bategerezwa gukora, kuko abo bana boni Bujumbura sabanya Bujumbura, abo bana boni Gitega sabanya Gitega, abari Ngozi sabanya Ngozi. Nukuvuga iyo tumusubije iyo yaje ava, bamwe twitorera ku mitumba rezeri culinaire, bamwe bajejwe intwaro ku rwego rwo hasi, bamwe bajejwe gukingira abana be twita sepeye, babandi bajejwe kwitwa imboneza bateze guca bafata ico kibazo mu minwe. Igenekerezo rya 16 kwezi kwa gatandatu uko umwaka utashe, amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafrika. Celestin Sindibutume, umugenzuzi mu bushikiranganji bwo gushigikirana imibano n'iterambere ridakumira ari nabo byitaho agateka k'abana, yabwiye Ijwi rya Amerika ko leta igerageza uko ishobora mu gukingira abana cyane cyane abo bo mw'ibarabara. Yamara avuga ko ari igikorwa kitoroshe. Aha twovuga nko gushiraho politike y'igihugu ikingira abana, inyamiramabi zijejwe gukingira abana, utwigoro rusangi ko gufasha abana bantawe nikora, gusubiza mu kibano abana bo mw'ibarabara n'abasegerereza, gushiraho ibigo bitatu by'igororero ry'abana bakurikiranwa n'ubutungane, gushiraho ihuriro ry'abana mu Burundi, tutibagiye kubandanya kwigisha ku buntu abana bari mu mashuri shingiro no kwivuza ku buntu abana batarenza imyaka 5. Tuboneyeho akaryo ko gutumira abarundi bose kwibuka uyu munsi udasanzwe mu kibano aho baherereye. Naho biruko abakurikirana ico kibazo ku munsi basaba leta gushiramwo izindi nguvu, imvugo ikajana n'ingiro. Umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafrika watanguye guhimbazwa mu mwaka w'1991. Intandaro yawo n'abana ibihumbi n'ibihumbi bagiye mw'ibarabara bagira imyerekano basaba ko bo kwiga mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Ishami ry'ubumwe bwa Afrika ryandika ko intwaro yakajyanisha imiryango izwi nka apartheid yiraye muri bo yicamwo amajana n'amajana itariki 16 kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1976. Kuva ico gihe uwo munsi wabaye ntibagirwa wo guharanira uburenganzira bw'umwana. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubw'Ijwi rya Amerika. Uyu munsi Perezida wa Uganda Yoweri Museveni na mugenzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi batashye iteme ryo ku mugezi witwa Ihubiliha
ugabanya ibihugu byombi. Iri teme ryubatswe na Uganda mu rwego rw'umushinga wo kubaka imihanda iyihuza na Kongo. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi yatuzaniye iyi nkuru. Abona abaturage bari batonze ku mihanda kwakira abakuru b'ibihugu bombi. Perezida Museveni wa Uganda wagombaga kwakira mugenzi we wa Kongo ku ruhande rwa Uganda niwe wabanje kuhagera mu gitondo, ariko mugenzi we Tshisekedi atinda kuhagera aza hafi amasaha 3 ashize. Perezida Tshisekedi acyagera, Museveni yagiye kumwakirira ku iteme rya Mpondwe ryo Uganda yubatse ku ruzi rwa Rubiriha, anarirwo rutandukanyije ibihugu byombi. Perezida Tshisekedi amaze gukandagira ku butaka bwa Uganda, hahise haririmbwa indirimbo z'ibihugu byombi. Nyuma aba perezida bombi bahise baja mu nama y'umwiherero yabereye mu ihema ryari ryubatswe aho ku mupaka. Barangije iyo nama baganiriye n'abaturage ku ruhande rwa Uganda kumara akanya gato. Mu magambo magufi bavugiye aho, Museveni yavuze ko we na mugenzi we baganiriye birebire ku byerekeranye n'imihanda igiye kubakwa muri Kongo ihuza ibihugu byombi, hamwe no ku mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. Watoto wa Kongwe amjambo, watoto wa Kasindi amjambo. Uwo ni Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo aramutse abaturage b'ibihugu byombi bari bahahuriye. Akimara kubaramutsa yavuze ko igitekerezo cy'iyo mishinga batangije cyazanywe na Perezida Museveni, kandi kigahura n'igitekerezo yari asanganywe cy'ukuntu ibihugu byombi byafatanya. Nyuma yaho abaperezida bombi bahise bambuka umupaka bava Mpondwe ku ruhande rwa Uganda baja Kasindi ku ruhande rwa Kongo. Hari hateguriwe umuhango wo gutangiza iyubakwa ry'iyo mihanda, aho Museveni yaramukije abaturage ba Kongo mu rurimi rw'igikonjo ruvugwa hakurya no hakuno y'umupaka. Na niho Perezida Tshisekedi yongeye gufatira ijambo avuga ko uyu mushinga we n'abanyekongo bose bawukesha Perezida Museveni, kandi kugiye kuzazamura iby'ubucuruzi hamwe n'umutekano muri ako karere.